yarakeneye ko iki gihugu gitera imbere abantu bakava mu bukene. Rero nico gituma yari yarashinze amakoperative mu guhimiriza abarundi kugira ngo badandaze bave mu bukene. Ikindi umugani wa Rudoviko Rwagasore yashira imbere ubutungane kuri bose, no kuvuga ico bita mu Gifaransa justice sociale, kugira ngo umuntu aronke ntihagire uhohogwa ko ari mu mugambwe, ari mu bwoko, ari mu y'intara, ariko umuntu wese aronke ivyo igihugu kimurekurira n'amategeko amurekurira, kandi abantu babeho neza mu iki gihugu. Kandi yaranashira n'imbere ivyo kurwanya ibiturire no kurwanya abantu badafise ubukuru nyabwo, akongera kiyamiriza abasuma n'abambuzi. Ariko ico novuga uno munsi ijambo ryiwe racafise akanovera, kuko ivyo vyose ntiturabishikako, kuko inyuma yiwe abarundi twaragandaguranye. Igihe ca Rwagasore nta mpunzi zariho, ubu dufise impunzi. Abagiye biturire baracariho, umukuru w'igihugu yama yabivuze, ubutungane bugorama ikimanza. Murumva ari uko indoto yiwe yo kuronka ubu igihugu c'u Burundi gihimbaye kandi giteye imbere ko tutarayishikako. None rero twohimiriza urwaruka, kuko Rwagasore ni imboneza mu rwaruka, bamenye yuko igihugu batorindira ko bazomara imyaka 100, bazomara imyaka 50, ko bategezwa gutangura hakiri kare, ko Rwagasore yaduhaye intayo yo kwikukira mu vya politike, ko dukeneye intayo yo kwikukira mu vy'ubutunzi nayo, kuko biracaboneka ko hakiriho ubukene, hakiriho agashomeri. Utigaba ntiyigaburire, ategerezwa kwama buri munsi akora ivyo uwo muntu amutegetse. None nico gituma twifuza ko mu rwaruka mu ngabirano bafise bobona yuko dutegerezwa guhaguruka kugira ngo iki gihugu naco nyene gitere imbere.